kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru. Republika y'u Burundi iri n'umubaro mwinshi wo kumenyesha abarundi n'amakungu urupfu giturumbuka k'umushikiranganje wa leta jeje kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru umushinga ntahe Gabi Bugaga kwabaye umutwenzi wo kuri wa 16 ndamukiza mwaka wa 2026 ahitanywe n'isanganya. Muri kino gihe cy'umubaro udasanzwe leta y'u Burundi irahojeje umuryango wabuze, irahojeje kandi abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi nabo bari basangiye amabanga mu bushikiranganje mirimo yarasanzwe arongoye, hamwe rero n'inshuti ababanyi n'abagenzi eka n'abarundi muri rusangi. Leta y'u Burundi izokwama yibuka ubutwari no kwitanga vyagiye iranga uwo muhisi, bigatuma yizerwa na leta mu mirimo myinshi n'amabanga hambaye mu bikorwa yagiye akorera igihugu n'abene gihugu. Imana nimwakire mu bwami bwayo. Ibijanye n'imigigwa yo gushingirana iteka uwo muhisi bikaba bizomenyeshwa hanyuma. Bigiriwe Igitega 16 ndamukiza mwaka wa 2026. Umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima. Niteka n'umunezero nsubire ndakuramutse inshuti mubanyi wo bandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru dutambutsa ngaha kuri no mbonesha kure. Urupfu rwa Gabi Bugaga leta yahejeje amatohoza mu itangazo ryasomwe n'umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima. Leta yemeje ko umushikiranganje Gabi Bugaga yishwe n'isanganya. Leta ntivuga ingene Gabi Bugaga yari mu murima w'ibigazi mu ijoro mu Rubirizi, ntivuga ingene atawujejwe umutekano yari kumwe na ministre Bugaga uko ikiziga cabonetse kiryamye mu modoka ukuguru kuri hanze guciye mu idirisha ry'umuryango. Biri mu bituma abantu bibaza byinshi. Harakenewe amatohoza nyayo naho atacu yigera ashikako. Mu gihe amaso yose hari ku rupfu rutangaje rw'umushikiranganje Gabi Bugaga, amakamyo 23 yuzuye ibigwanisho yasohotse Kamukoni yerekeza Ikobero. Aya makamyo yari yinjiye mu Burundi ku wa 5 uheze igenekerezo rya 10 ndamukiza 2026, yari yavuye ku kivuko ca Mombasa muri Kenya, aho yakiriye ibigwanisho byinshi bigenewe u Burundi. Abasirikare ba Kenya barazerekeje kugeza ku rubibe rwa Tanzania. Abasoda ba Tanzania nabo bazushikanye ku rubibe rw'u Burundi. Kuva Ikobero zaherekejwe n'abasoda b'u Burundi bazishikana mu ikambi ya Mukoni. Abashoferi bazo bari bazi ko baca babandanya i Bujumbura, niho batangara babwirwa ko botaha bakazohaguruka ku wa mbere igenekerezo rya 13 ndamukiza 2026. Ku wa mbere baraje ntaco babwiwe, ku wa kabiri ho bari bihebuye batazi ibyo barimwo. Ejo ku mugoroba niho bamenyeshwa ko uno munsi basubira mu rugendo, niko kwerekeza iyo baje bava ku mupaka wa Kobero. Kuva muri Kigarama 2025 hari urudandaza runyegeje rw'ibigwanisho nk'uko amasoko yacu hatandukanye habivuga. Kuva muri Kigarama 2025 ayo makamyo yuzuye ibigwanisho yoba hamaze kuza inshuro 4. Hari izagiye aho Ikobero, hari izagiye ku Mutakura, mu Cankuzo hari zike zashitse i Bujumbura. Izo kamyo iyo zije mu Burundi haraho habaho gupakurura nka konteneri 5 gusa muri 50, izindi zose zisubira inyuma. Amasoko yacu i Mombasa hagira ati hariho ibintu tumaze amezi tubona bitangaje. Hari ibigwanisho by'u Burundi bipakururwa i Mombasa hanyuma bikaja mu makamyo habijana mu Burundi, hariko haciye iminsi biragaruka bikajanwa kuri kivuko ca Tanga muri Tanzania. None vyoba bija hehe? Biboneka ko harimwo uruyeri rwo kuvuga ngo n'ibigwanisho by'u Burundi
kandi bakerekana ko byagiye mu Burundi ariko vy'ukuri bigenewe abandi bantu canke ikindi gihugu. Muraraba neza ivyari vyo uruyeri rwoba rugamije iki? Ibi bigwanisho biriko bijanwa hehe? Vyashitse mu bubiko bwa Kabase kuwa 31 Ntwarante 2026. Ubwo ntivyari bigamije kunyegeza ko hari ibigwanisho vyitirirwa u Burundi ariko bitigeze bishika mu bubiko. Ubwo Kabase ntiyaturiwe nk'uko isoko yabiki yaturiwe. Si ubwa mbere u Burundi bugura ibigwanisho bidashika mu bubiko. Icegera c'umukuru wa Orcom Ernest Manirumva yaragandaguwe n'iperereza muri 2009 aho we ko yariko hatohoza ku bigwanisho vyaranguwe n'igipolisi c'u Burundi ariko bitigeze bishika mu bubiko bw'igipolisi. Raporo y'abahinga ba ONU bakurikirana ibibera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yasohotse muri 2010 yavuze urudandaza rwari hagati ya FDLR n'inzego z'umutekano z'u Burundi. FDLR yatanga ubutare bwo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, u Burundi bukayiha ibigwanisho. Iyo raporo yavuze ko u Burundi bwari bwagerageje kugura inkoho ibihumbi 40 muri Malaysia. Inkoho zari zigenewe abapolisi badashika ibihumbi 20. Ico gihe haravuzwe ibigwanisho vyinshi vyaje ku kibuga c'indege ca Bujumbura bikakirwa n'abakozi bo mu biro vya Perezida Nkurunziza. Bimwe vyoba vyajanwe muri FDLR, ibindi bibikwa ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza bikaza birahabwa imbonerakure. Twari twavuze amakuru y'ibigwanisho mu kiganiro ca Fokode co ku munsi w'Imana uheze. Muri space ya Fokode yatunganije ku munsi w'Imana uheze twaravuze amakuru y'ibigwanisho vyinjiye ku wa gatanu mu ikambi ya Mukoni. Twari twavuze n'iki kibazo c'abashoferi batangaye babwiye ko bazomenya iyo baja ku wa mbere. Amakungu arakwiriye gukurikirana ivy'uru rudandazwa rw'ibigwanisho runyegeje biriko bijanwa hehe, mu mugambi wo gukora iki? Perezida Ndayishimiye, umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere na General Prime Niyongabo nibatange umuco w'ibi bigwanisho. Nkuko twabivuze dutangura haya makuru, umushikiranganje Gabi Bugaga yoba yaraye hapfuye mu buryo butangaje. Mu gatondo ka kare hari umunyagihugu yatwandikiye ati hari umuntu azindutse abonwa yapfiriye mu modoka mu bigazi bya Savanoro mu Rubirizi. Bavuga ko hari Ministre Gabi Bugaga yoba hariwe. Hinge nguhe plaque y'imodoka F6525A Hirigisi igomba kwirabura. Foto y'igipapuro yanditse ko Gabi Bugaga. Sinzi ko hari ministre canke wo bitiranwa. Ni carte ya Seni yarafise titre ya komiseri charge de la logistique et de approvisionnement. Imodoka irahageze iboneka ko ari ikintu yasetse ariko n'amakenga harimwo. Aho hantu ministre yohaba gute yambaye ikabutura? Isanganya canke yarishwe? Gabi Bugaga ni umushikiranganje ajejwe kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru yagenywe muri hayo mabanga muri Myandagaro 2025. Imbere yaho yari mu bagize umurwi w'igihugu ujejwe amatora Seni. Igipfungu ni cinshi. Umushikiranganje yageze aho gute mwijoro? Ikiziga ciwe caciye mu modoka, umuryango huruguruye, ukuguru kumwe kuri hanze, none yakoze isanganya yuguruye umuryango w'imodoka. Yoba yapfuye ariko hagerageza gusohoka canke baramwishe baca baza gutereka ikiziga mu modoka? Amakuru yacu tuyapfundikirije kuri iyi nkuru y'Ibujumbura. Umukenyezi w'imyaka 49 yaritavye Imana inyuma yo kugongwa
n'ibigirankana n'uwo bariko barasangira urukanywa mu kabare. Ivyo vyabaye mu ijoro ryo kuwa 14 Ndamukiza 2026 aho uwo mukenyezi azwi ku izina rya Serafine yagonzwe n'umwigisha wo muri kaminuza azwi ku izina rya Gaspari w'imyaka 63 hafi igihe c'isaha 5 z'ijoro ku kabare kitwa Peace House kari muri karitsiye Ngagara ya 5 komine Ntahangwa intara ya Bujumbura. Nk'uko vyiganwa n'abari bahari mu ntango, Gaspari na Serafine bari basanzwe bari kumwe bariko banywera ku kandi kabare, niho bunguruza baja kunywera ahandi. Bahashitse uwo mwigisha yarashatse gutaha, maze uwo mukenyezi bari kumwe aramubuza, ahagarara imbere y'imodoka nko gutebura ashaka ko baguma bisangirira ikinyobwa. Biri buhinduke rero wa mwigisha amaze kubona wa mukenyezi yanse kuva imbere y'imodoka, yaciye ayinjiramwo arayatsa. Wa mukenyezi abandanya anana kuyiva imbere, bugingo bibandanije yaciye amugonga. Wa mukenyezi aca atarikira nko ku metero 50 ahita yitaba umuremyi. Wa mugabo aca avutura umuduga aragenda. Inyuma yo kumurondera igihe kirekire, Gaspari yahavuye afatwa bukeye bwaho, aho bamusanze mu bunywero mu gaturuturu ko kuwa 15 Ndamukiza 2026 isaha 12 n'igice. Akaba afunzwe mu kurindira ko akorerwa dosiye ijanye n'ivyaha yakoze. Ikiziga ca nyakwigendera kikaba caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro vya Rwakarede biri mu Kamenge. Burunga buri mu ndongozi hitegerezwa kuba ifise imashine nyabwonko yiwe bwite kugira bashobore kubika ivyegeranyo mu buryo bwa none. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi kuri uyu wa 15 Ndamukiza 2023 mu gusozera inyigisho zari zateguriwe abaserukira ibisata bitandukanye mu ntara kubaheruka kugenwa mu mabanga. Ku munsi wa nyuma bahawe inyigisho zijanye no gutunganya imigambi, aho basabwe gutegura neza imigambi yabo bisunze intumbero y'igihugu, maze babone guhabwa amafaranga yo kwishira mu ngiro. Nestor Ntahontuye yasavye izo ndongozi kugurura amakonte kugira ngo azoshireko uburyo bakoresha bitarenze igenekerezo rya 17 Ndamukiza 2026. Yamenyesheje kandi ko izo ndongozi zitegerezwa kuba zifise imashini nyabwonko ordinateri kugira zikore neza ibikorwa, bashobore no kubika ivyegeranyo mu buryo bwa none atari mu mpapuro, kuko ivyo vyataye igihe. Nubwo biruko abakurikiranye izo nyigisho barashikirije zimwe mu ntambamyi bafise, harimwo kubura izo mashine nyene basabwa gukoresha, kutaronka uburyo bwo kwiyunguruza no kutagira ubumenyi buhagije mu bijanye no gutegura imigambi. Bagasaba izindi nyigisho zo kubakarihiriza ubwenge. Ndabashimiye inshuti babanyi twabanye muri aya makuru yaragezwe ko amakuru yacu nagasaga. Ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura byose. Imana ihezagire umwe wese wafyonze sabone, nawe utarafyonda ko raba munsi y'ivideo ufyonde sabone canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Amakuru dushize ko aje hagushikira ko ku gihe kandi mu bambere.